Iyo twavuze ngo ni gapapu mugango bigaragara ko umwe ari gukoresha abandi. Ngo mwe yitije mu ishusho nakobe ishusho y'uwundi kugira ngo yatire uwundi. Bamwe n'abandi ati i Madrid ntimutubeshe. Yo kutubeshe kumenya ngo Rodri nigeze ashaka i Madrid. Ahese yanditse ngo Rodri burya nigeze yifuza i Madrid. Bahubwo ngo yakoresheje Madrid kugira ngo yatira attention za na ruguru bogira iki. Ba wanashima reka nkuko bivuze. Umuntu avuye Tanzania mu kugira shiki Bujumbura. Cyaje n'indege. Cimuyinga kandi ni ruguru. Turakukiza abanyamuyinga bariko batwumvira. Ba urakoze cyane. Reka wanashima nitize imwe muri article zikomeye cyane by the way ndamutse Izere producer ya muri USA ni mufana akomeye cyane wa equipe FC Barcelona. By the way ashobora kuba nawe umuntu wa mbere jewe tuzinanye. Akurikirana Mundo Deportivo gusumba abandi bose. Iyo nabonye article banditse peut-être zasobanukiwe cyangwa abona ati ibintu bishobora kuba birimo amayeri kenshi ndakunda gusanga yanazindongikiye. Ku munsi waje ndongiye ino article ivuga ibijyanye na Rodri muri equipe ya FC Barcelona ambwiye ati mze ndabira neza. Ati byo bari byo kweli. Ngiye kuraba nsanga ni article yanditswe numwe mwamenyesha makuru ariko cyane mu YouTuber donc akorera kuri YouTube ama video yiwe atanga ubusesanguzi kubiri ko biravugwa muri football mu Faransa. Aravuga ati birababaje cyane kubona Rodri yari yitwaje Real Madrid kugira ngo bikunda shike ku ngingo yiwe cyane nawe wa mbere yatanguye kuvuga ino dossier ya Rodri kuko no muri Mundo bavyandika mu kiganiro Mercredi kuko Mundo bavyandika bavuga ati twitije cyane se source yacu n'uwo mugabo mu YouTuber mu Faransa. Kandi we yanditse press ati kubica 90 birenga kwijana. Yego. Rodri n'umukenyi wa Barcelona gusumba Real Madrid. Atari bakati uyu muntu aja press zani kubwo petete so gusubira kwerekana zanguvu Barcelona ko byari byavuzwe mu ndwi yeze. Bamwe tavuga ati gukubita agapapu Real Madrid mu dossier bigaragara ko bidakunda turaraba ama ange aragiye atandukanye. Tavuga ati ni by'inyuma y'ivunika rya Deon ngo babakeneye Rodri mugabo. Tavuga ati uravye ama dossier barimwo ivya Cancelo tubona iyo bija ivya Alvarez tubona iyo bija. Tugo Barcelona yava yiprecipitate kwinja muri deal ya Rodri ukabona umenga biragoye kwera ko bunakeye marka yandika ivuga ngo Barcelona yakuyemo akarenge nyuma yo kuvumbura ko Rodri yamaze kwemera Real Madrid kugira gute kuba azoyisinyira yamaze kuyaga byose byagize gute vyaheze mugabo inyuma y'iyo article cyangwa iyo video yanakozwe no mugabo ikaza kuba hanandikwa article mu nyuma na Mundo Deportivo niyo makuru yatangwe kuduga makuru karaduga buriya cyaboneka ngo favor yumu agent wa Rodri ndetse na Rodri ubwo babwira Barcelona ati twe twifuza mwebwe. Baca banandika bavuga ngo buriya Rodri yaravuzwe cyane Madrid mugabo adindiza ibintu kugira ngo arindire ko Barcelona ari cyo kira gute yo kwibwira. Barcelona kirungira ngo buriya butumwa ari ikabaza ati natwe kuri Rodri birashoboka. Haci aba communication entre Rodri na Barcelona biciye ku muaja wiwe baba favor babwira ati genda mu negotiate na City mukinyi ashaka mwebwe gusomba uko ashaka Real Madrid. Real Madrid babagwe mugabo wundi ati Rodri bisari bigize gute bisa nibirangiye rero birumvikana ko uko byagiye biravugwa ukiri ngaho Yifashishije Real Madrid kugira ngo peut-être nubwo Real Madrid yari yamuronde ariko biciye ku muaja wiwe bemeza Barcelona ko bokora ico byose Rodri yifuza Barcelona gusumba Real Madrid muravyuka ko habyara navugwa abakinyi ngo ba Barcelona bakinana nawe muri equipe nationale bamuhanuye kenshi avuga ati ingwi Barcelona kubera ko hariya nujayo vestiaire yabo ishobora kwita kwishimiye n'ibindi bigiye bitandukanye ushobora gufatwa nabi tirabuzi wacu urumva ukiri ngaho iyo ni imwe mu hari ingingo zitatu nabonye ikinyamakuru kimwe mu byizewe hariya cavuze mu bintu bitatu byatumye Rodri ahitamwe hariya kwa Barcelona arabwira no muaje ati babwira Madrid jewe ntibaze basubire no kukwandikira umutima wanje uri Barcelona gusumba i Madrid kimwe ni ikinyamakuru kimwe ni influence y'aba bakinyi bakinana muri equipe nationale ubona ko burya mediane yaribuzemwo we ya Barcelona ngubi ya Espagne jana kwijana uretse ko rimwe na rimwe twabona harimo uyu muhungu Fabian Luis byavuye ku rugero rutari hejuru rwa Pedri nibiharo vy'umumenyereza bagaragaza Rodri na Olmo urugero rwo ntigeze ruja hasi gusa paraporo y'ivya Plevo yagukira ubona ko ari barinjiranamwe cyane yari shwa tactique gusumba uko wovuga ngo Pedri ngo yari muri we yari mubi muri bariya ikindi nuko ngo Pepe Guardiola ngo ashobora kubera mu telefone y'uriya muhungu influence ya Pepe Guardiola paraporo y'umuntu nk'umukatara
kandi umuntu yakiniye Barcelona akanayitoza birumvikana ko hatabuze akantu k'ugwanko kari kuri Real Madrid umukinyi yamenyereje uravuye kwa Man City naho aramenyereza ariko kandi ugiye kwa Real byo hava biba bibi cyane icya gatatu ni system doje ivyo basanzwe bakina kwa Barcelona vyinjira namwo nivyo Man City nivyo amaze mwigihe muri Man City ko numukinyi yabaye muri projet za Atletico Madrid ariko umwaka umwe wonyene kuko yaravuye muri Villarreal yari umwaka umwe wonyene kuko uyu muhungu yamenyekanye muri projet za Villarreal aja kwa Atletico Madrid ajya bench Pepe wayamubonye ajya bench Pepe Guardiola we ntasi nta nuko yanamushaka rimwe na rimwe Pablo yanamukoresha mu defenseur nta nuko yanamushaka we buryo Pepe Guardiola kiriya gihe agomba yinjizemo Jorginho hanyuma bacikira n'abasoriano baramucalenginga turazi ayo mafaranga Napoli shaka muri Jorginho ni menshi niyi myaka afise uyu muhungu timugahari jisho twere ku mukinyi mwiza nubwo ajya bench w'umukinyi mwiza kuri no post deja amaze kugaragara muri equipe z'abakiri bato muri Espagne ndetse no muri Villarreal aho yari yaraciye umukinyi rero azahariya kwa Man City ivyakurikiye n'amateka ntabyo twogarukako izo influence zitatu nizo ikinyamakuru casha zabona ko zatumye hitamwe Barcelona pa abakinyi ibihumbi n'ibihumbagiza duhere ku iyo point bariko barakina no musi bari mu kibuga yego yaba n'abariko barasezera ngira ngo dukuyemo bariya ba Messi na Cristiano Ronaldo uravye ibihembo mukinyi wese akenera individuellement Rodri ni wabifise Rodri abigeze ko Bible ari no muri equipe na Man City Cristiano navyo afise Cristiano nta mondial afise mugabo duno musi afise mondial afise Ballon d'Or afise Champions League afise Premier League ega Cristiano nta gashimo ko mukinyi yaranze igikombe cyiza afise uno musi ugiye kuraba wanashima nkuko nagashimwe ko mukinyi yatwaye eragira nkuko mbuye mbona shima yarabivuze ikinyamakuru Bible Asanze cyo cyane byanditse Asanze cyanditse kivuga ngo les raisons principales zatumye Rodri ahitamo équipe ya Barcelona gusumba Real Madrid. Le style de jeu de Barça qui lui convient davantage que celui de Real Madrid. Ubwo uko bakina kwa Barcelona par rapport n'ivyo bakina kuko système de jeu ya Real Madrid ni ya Barcelona hakari sibitandukanye nana urizopfa bihuri. Igira kabiri ngo l'héritage laissé par Pep Guardiola ni influence twavuga kira tato il entretient des meilleures relations avec les joueurs du Barça qu'avec ceux de Real Madrid. Donc ahuza n'abakinyi ba Barcelona cyane gusumba uburyo bahuza n'abakinyi ba Real Madrid. Bon ibi bibaye ngomba ko tubiza ko kubera ko ku munsi w'ejo byariko biravugwa tout simplement ko Rodri yahisemo Barcelona mugabo kumbura izo mpamvu n'ibindi bigiye bitandukanye byari bwasohoke n'aya makuru avuga uburyo yoba yarifashije Real Madrid kugira ngo ahitemo Barcelona kuko byagaragara ngo imbere yuko dushika banashima ku munsi w'ejo wa kane icyavugwa nuko za Paris injiye muri deal bikavuga ko Rodri abwiye ati no merci mais on Real Madrid kandi Barcelona kwinjira muri deal bo binjiye muri deal abwiye ngo icyo dukeneye cyambere nuko Rodri abanza kutwemerera ko yugura imiryango kunegosia na twebwe akabanza kuramo akantu kwitwa on Real Madrid. Rodri abafatije umutego wiwe erega message yari ku munsi w'ejo ni message yari ku munsi w'ejo yavuga ko Rodri yugurura imiryango Barcelona ayugara Real Madrid cyane nyuma yo kugura twari twifuza kumenya niye mpamvu yatumye Rodri ahitamo Barcelona mugiye vyasa nkuko hariyo nivyo marka yanditse ko Barcelona yakwema karenge kwera umusore bigaragara ko ari proche na Madrid ariko kandi tukanamenya niki coba cyaratumye rero peut-être yavugwa ari makuru cyane amuza na Real Madrid mugabo mu nyuma bikaba bituma afata ino ngingo donc birumvikana ko peut-être arashobora kuba harabaye des stratégies de la part mu agent wiwe yabona ngo Barcelona biragoye kizoba intéressé mu gihe tuzoba twifashije Real Madrid na cyane ko mwino mercato buye mwarabonye ko na Real Madrid harabakinyi benshi yaro Cristiano Bernardo Silva baba Kukurera kandi bigaragara ko bari proche ya equipe ya Barcelona ya magapapu amaklasiko muri mercato uno mwaka bayemo igihe kirekire nivyo kuri kukirijanye n'uburyo habaye ico no kwita renversement ya situation cyangwa se ino dossier ku munsi w'ejo mwijoro hageze mu gatondo ivuga ko Rodri na Barcelona maze kwabumvikana Barcelona terms hagati y'umukinyi na equipe imushaka ejo twavuye nga mu kiganiro AS yi Madrid maze kwandika ko ngo Barcelona igiye guhemba miliyoni 30 equipe yande ya nako umusore witwa Rodri Cascante mugabo kabona ngo biri constant rumesha makuru vya Madrid arono influence yavyo mugabo byagiye kumenyekana ko umusore ashaka gusinya contract yo gushika 2030 ahembwa 15 30 ni nyinshi oya 30 nizari zuko nawe wundi bazimwimye wahari hakujya sivyo nibaza ko na Kenze net bidakunda peut-être Kenze bazimwe bari Brit oya navyo ukunda par rapport ya wa Morandi yahora biba bizirenga 30
Kenzi za Rodri reka nawe Morande nawe yogabanya oya yaragabanije nawe yogabanya uriya yaragabanije imvugo yaragabanije mugabo nawe yogabanya eske yagabanije ayo Rodri yohembwa akabasatisa bivuze ngo ategerezwa guhembwa nawe amahera afadika kuko Rodri c'est pas n'importe qui mugabe bigaragara ko muri contrat Rodri na Barcelona nta busazi burimo kukijanye n'amafaranga reka no munsi ncoki navuze Rodri iratuganye mugabo arakeneye gushariza kariyeri yiwe akayisiga amashugwa akayisiga agaparfum n'ibindi bigiye bitandukanye mu gukinira imwe muri club zikomeye hagati ya Barcelona na Real Madrid ivyo twagiye turana kuri Bernardo kwakomeye na Chelsea rakomeye na za Manchester zira ako kugwego gwisi achievement y'umukinyi noneho ukiyongera ko n'ikindi kintu aza ni n'ababakinyi bava muri Espagne ubona akenshi bakunda kugogwa n'abagore babo Rodri ni ubwo buzima bw'umugore wiwe ntiburi hanze nta umuntu atatunga Facebook biragoye kumenya ivyiwe ariko tuziba impamvu yari igiye gutuma badege bava Manchester tuzi ingingo zimwe na zimwe zatumye hari abakinyi bagomba kuva muri Espagne ariko bikanka ko bavaye kubera abagore bababwiye ngo i Madrid ntaho tuva ko kiriya gihugu rero ngo n'abantu banakivukamo ngo baragikunda cyane so Rodri rashaka kubavuze ngo reka jewe mbuje kuko n'iyindi mpamvu yotuma ava kwa Man City naca atatwaye ariko ni wongere ko kubo babitwaranye anahavuye nta wuzi nyuma nta wuzi erega projet ya Man City projet yaraheze bagomba batangure nshasha kandi wowe kuba muri projet zibiri zitandukanye za equipe rimwe na rimwe biragoye kubigiramo success zose kuko no munsi iyo tumaje gusiragoringira kwa Barcelona kwa Real Madrid hako siragoringira kwa City kuko kwa City ni kibona nakunze kuri Toni Kroos yarabwiye ati umwaka nzombona ndi muri forme zanje umwaka nzohagarika umupira a 34 ans batwara Ligue des Champions igira 15 Yisanga abaye oblige kugaruka muri equipe nationale kugira ngo aterete ko mu gisoka gwa national match afite iyo rero kira nabera mu Budage by the way buriya Budage bwari bwiza baje kubatsindwa na Espagne muravyuka muri prolongation arababwira ati nyuma yahandagize gute ndigiriye kandi yagiye ameze bigaragara ko kimeze neza yanga gusuzugurikira Madrid aho yatanze byose rero na Rodri nibaza ko watumuje gusuzugurikira handi mugabo no muzi nta muntu atabona kuvuye kwa City Projeze ya Pep Guardiola ukaja kwa Barcelona kwa Real Madrid hari ugiye ugiye kwemeza abantu ko ivyo watwaye uri kwa Man City kuko nguno muzi abantu bakubwira ngo Rodri ngo gutwara Ballon d'Or Rodri kwitwa umukinyi yaranze ikombe cy'isi hari ukuntu nyene umenga ni bavyakira ko atari umukinyi wa Barcelona Real nkunda zi uko iyaza ko umukinyi wa Real Madrid cyangwa Barcelona yaranze ikombe cy'isi dufataga nk'agashimwe baga Ormo wibaza ko hari umuntu abari karavuga byi ngwaro kuna abantu batabwira tout simplement ko umukinyi none se Ballon d'Or atakira Barcelona Real Madrid umenga nta Ballon d'Or ya Rodri indoro yateje niyo saga byateje wa muhungu Modric yitwaye cyane niyo saga Modric mu bigaragara mu contribution individuelle z'umukinyi yari yahaye kiriyari rero usibye ko nyene bari bafise equipe nziza hagati mwe we na Kroos na Casemiro bari banatwaye iyo Ligue Champions igira gatatu ugiye kuraba muri hanini Modric kiriya gihetswe n'igikombe cy'isi avec l'exploit Croatia yakoze ugera kuri finale n'igikombe cy'isi yarafise assist zibiri n'igitsindo kimwe gusa kugera kuri finale kwa Croatia yari produit ubona ko idasanzwe kuko nta muntu numwe yari yiteze iriya equipe kugera kuri finale ariko warabona urara rwa Perisic urara rw'abantu nka ba Kovacic na Rakitic hagati mu kibuga mugabo peut-être ukabona ko Modric ni umukinnyi akina equipe nkuru kandi amaze kugira iyo maturité kubarusha arabayobora nishika toga nk'umukinnyi yaranze igikombe cy'isi ni the same no kwa Rodri 2024 yaratwaye bari batwaye Euro ari we meilleur joueur wato vyumvikana ko ikindi kintu nabonye ni sinzi ko ari fact ariko burya ngo umubano wa Rodri n'uriya muhungu yongeye kontra kwa Real Madrid Vinicius hari ukuntu bavuga ko ngo akimushavuriye even mu miseze niho Rodri nagiye numva avuga ko barigeze kumubaza rega baramubaza ati ese wewe wibaza yuko wogiye Madrid mwozobana neza nuvuga ko yari gutwa watwaye Ballon d'Or 2024 bati rega jewe sije nayihaye barayimpaye gusa amajambo razano yavuye uribuka ko Rodri kiriya gihe hose byanavugwa ati nimwe mu bakinyi akubwira ati abantu tuzinanye barakwiye nta bandi ngene ati nje gutuma nakoresha social media uribuka ko yatakanya katari gakamezi 2-3 yisubiriza wewe n'umugabo witwa Neymar Junior kuko Neymar nimbara bari babajwe no ko Vinicius yabuziriya Ballon d'Or Neymar ari mu wambere nuko ko Neymar yahagaze igihe ati wowe hora wigira ko tavuga ati no now wabaye umuntu avuga cyane mu itangazamakuru mugabo na Rodri nawe katakana Neymar donc birumvikana ko Neymar kuri kote ya Vini
nimba Vini avuga ati muidore wanje Neymar Junior kandi ari mubabajwe no ko nabuze Ballon d'Or itwaye Rodri hamaze kubaho ukudahuza hagati ya Rodri na Neymar sinibaza kuguhuza ko hagati ya Vini na Neymar Junior ni muku je nambuye ambatura abagenzi buryo umwansi wambuye amba ku bice byinshi kwijana azokwisanga yabaye umwansi wanje niko bimeze cyane ukije cyose tuganira ndakubwira ati buriya Jed ati ndamuhamagare etoya no muhamagare Jed ati mo turiko turasangira ati yaze mu nayo mpamvu rero byanavuzwe ko abakinnyi ba Barcelona kimwe mu bintu batasivye kumwereka bambwiye ati hajya naho wojayo umenye ko iriya vestiaire kuyiba mwizogira gute bizogora cyane atabariyo nawe ubwawe iki biragoye hariya rero Barcelona igihari nuko uno munsi gisigaye kuko ivyo umukinyi we yifuza personal terms byo byamaze kwashikaho nta kibazo ikiriko rero kiragora Barcelona nico no kwita ubusabe bwa mbere batanze muri equipe ya Man City yabwiye ati vuga muvuye ngana nta nubwo bwegera bwo dukeneye yego bon batanze ubusabe bw'imiliyoni 45 ugiye kuraba ba David Orsten n'abandi bagiye batandukanye bagiye baravyandika kuri za Sky ukaraba za Mundo ukaraba ibinyamakuru presque byose vyanditse buriya busabe bwa 45 million bwa bikavuga ko Man City nimiburi buri shaka 65 million de livres sterling zishobora kugravita mu 70 ya Africa Treve harimo na bonus zamanyabura harimo na bonus ariko buriya ariko arabara kuvuguruzanya ino mercato sinzi kuntu tuzona yijije nanabonye ikinyamakuru kiriya nimba ariko Ras 1 cyari ya Barcelona cyangere Barca kivuga ko ahubwo ngo bamaze kwemezanya hagati ya Barcelona Man City ku miliyoni zigera kuri 50 ngo Rodri gerekezo ya 12 kwezi k'umunani arabari Barcelona yitwa umukinyi wa Barcelona ico ni kinyamakuru mugano wundi no munsi imesha ku uravye globality imesha makuru yandika ko ibiganiro offre yansyo miliyoni 50 kandi uyu David Sosthene we aje kwandika avuga ngo nino dossier Rodri hari ikintu gishobora kutagenda neza kuri Barcelona gishobora kuyibuza ni muri buri kuko Flick we yifuza ko mu ndwiza dossier iba yaheze Rodri yitwa umukinyi wanje agagengeje 12 ni kwa gatatu mu ndwiza umva wa Barcelona ni muri buri pre-talent bikaba byaheze akitwa umukinyi wa Barcelona kugira ngo Barcelona ibe concentre n'indi dossier yo mugabo twakora Janjera garuke myimenyerezo nk'abandi bakinye finale gikombe cy'isi kuko bazoga Clovis nako yarakize Arsenal erega kare cooperation bamukore karasanzwe nabwo ko ari ndwiza ibiri cyane nk'imodoka ibivuye ruguru mu mitumba ikajija mu buyenzi gatoya kandi no kuza kuri centre d'entraînement Barcelona oya ni bakayigorora gace tuvuga ahantu yago arantu yagovye bakaca bayigorora erega kuza kuri centre d'entraînement bavuga ko yakize agakorerwa test medicale agakora na footing wanashima ku kibuga peut-être akantama nimezo nawe yotangura vendredi mugabo muri iyo ndwi basa akaba yitwa umukinnyi wa Barcelona mwe narimo agatangura no gukurikiranwa physique marega n'aba préparateur physique ba équipe ya Barcelona ko bazoba bakeneye ko abo mukinyi abari fit dès le début ya championnat kubera ko ni office Frankie de Jong rero hari ya David Sosthene avuga ko nubundi hari ubwoba ko Barcelona ishobora kugogwa nico no kwita uburyo kuko Man City yo yagizija ko nkuko bivuze 65 z'amari Sterling ashobora kugravita entre miliyoni 70 na miliyoni 75 z'amafaranga y'amanyaburayi bamwe n'abandi bakavuga ngo miliyoni 70 kuri Rodri ubwo nico ari giciro kirereve kuri Man City bo bakaba babona umengo Man City komba kugwana no kugira iki no kumugumana kubera ko yo birereve bivanye na equipe ngira ngo imyaka sinzi mukiyazgaje kontra ukwezi ko nako y'umwaka umwe ivyo naco bitwaye kandi Mbappe ntivyari byanze niba mutenze ko 100 miliyoni ngo yikarami yo karami kuko 100 miliyoni ya no bwumvikane Mbappe c'est pas n'importe qui uno munsi Landry yabivuze neza ku munsi wejo après Ronaldo Messi rega mpira maguru asigaye Mbappe ntaco yaguzwa ngahe Ken Harry Kane erega nuko tutakompara abakinyi en fonction ya département bakinamo mugabo dushake tureke département Ken yasohoka mubona miliyoni 70 ari zikuye kuri Rodri none se ubu uyu mukinyi mwiza kuri poste akinako hagati ya Ken na Rodri nindi bon dushake yagize achievement kubigaragara mu mupira w'amaguru si Rodri dufashe kuvyo batanze bwana mbuyamba yego boss uno musi c'est parmi les meilleurs ku baposte yabo banashima mutwe twabonye bakina umupira sivyo ko Rodri musi ari muri beza kuri gatandatu mutwe twabonye mwisi y'umupira w'amaguru kandi no musi Ken biragoye ko hari abane batanu mu basatirizi beza twabonye muri batatu arimo ntajemo rero bose nimbari beza nivyo mugabo je bana mvuga ko context sense itandukanye yego nuko twifashe nka transfer market Ken nivyo yaramaze kugravita nawe mwiyo 30 sivyo mugabo bwe kuri transfer market Ken yarafise imyaka ibiri heze inyuma ariko urugero rwo kwitwa meilleur joueur meilleur buteur wa championnat kandi batanagize gute batayitwaye ariko kandi
anakina uno munsi Rodri ariko arakura abantu bagatangura kwevariwa ko shampiyona yose yojamwo agiye gusa n'ugira gute n'urangiza karere kuko iratuganye umupira w'amaguru mu gihe Harry Kane yariko arasohoka avuga ngo abantu bavuga ko ntatwara ibikombe kandi Rodri avuye mu myaka 2 bigaragara ko ata match 20 afize je ne pense pas yego en plus peut-être benshi babona ko iyo ataba kino gikombe cy'isi cyizagize byari bigoye ko Rodri wanashima uno munsi Man City ivuga ngo zani miliyoni zirenga 50 n'ibindi bigiye bitandukanye igikombe cy'isi nyene niyo profile y'uno munsi y'igikombe cy'isi nje Thomas uno munsi yagararika voilà ni naho bakubwira ko buri inyuma y'igikombe cy'isi transfer market yevariwa Rodri ku giciro c'50. yego rero harimo anje nyinshi nkuko bivuze dufasha umupira ugeze Atlanta mfise Rodri mwiza je ni jana no zitanga kuko no tuko turabona umupira ibijanye n'imyaka bisigaye mu mapuro none munsi nimba umukinyi nka Harry Kane ariya Kane 35 yamaze kwikwiza Ken ndabira 34 ndabira Kane yafise urabura urugero Kane acataka ko umupira w'amaguru ariya nagivize izindi sezo 3 nziza ari umukindo class none Rodri atagize imvune avec physique yuko kunahagaze physiquement niki cyo tumutambwira ku sezo 3 ngazi fise kuko Rodri Sofia repeated gama cross yagize n'umukindo ratera dakunda kuvunagurika nuko yageragira turi yaturoshite ni turi valorisation no musetsa kontra y'umwaka namba Rodri agugwa sakarantimiriye namba Diomede agugwa sakarantimiriye Rodri miliyoni none iyi transfer umwe atanze 45 uwundi atanze uwundi ashaka 65 diveni barazigabura bahurire kuri 55 uronse Rodri adashaka kwifatirwa n'imvune nkuko uyu mwaka wabaye muri Man City numufise sezo 2-3 nziza bon zitatu no vyevariwa mugabo ikibazo zina ariko genda sohoka ikibazo gica kigarukaye mbega muri izo sezo 3 wamusinyishije azogarda ritme canke hariho ritme zo kwiyongera kuko je ico nkonda nimba Rodri ngine match 30 yisezo ndize ko mu mwaka uzazonginira 25 mu mwaka ukurikira azongina kuriya kuvyagenze basimo kuriya wanduska Karoli biba bitandukanye nuko sinje umukinyi wa 25 Kenari muri 33 sivyo bora chafsi izindi nka zitatu nawe mugabo nuno munsi ora abakeni buri imyaka 3 amaze kwa Bayern si yasigaje basi urugero yerekanye muri 3 yeze sigwa urugero asigaje muri 3 peut-être yo biri imbere nibaza ko nabonyene batanguye kwiyumvira kumusubiriza no kwa Rodri niyo ngaruka nkavuga ngo nimba bwa mbere umukinya kiri muto anzimba kubera ko nshaka kumusinyisha contrat de 5 avec option d'inane mugabe bikuri Rodri vene imyaka premièrement bishoboka ikindi umukinyi ari munsi ya 25 cyangwa amaze kwiza 25 abafise moye nyinshi physiquement ko ivyo atanga yameliora saison par saison bivanye nuko abari mu myaka yiwe yo gukina mu gihe uwundi ari mu myaka yo gira gute yo gusokamo rero ivyo peut-être indani muri equipe abara abahinga bajejwe kuvyiga ni naho abantu ngaruka ngavuga ngo uno munsi soki compte ni objectif ya Barcelona mucikene kuri Rodri kubera ko objectif no munsi ni Ligue des Champions buriya je Rodri naho mutunga sezimwe mugabo objectif ya Ligue des Champions karate naho no cashaka mutakaza kandi naratanze miliyoni 80 ku bwanje sinoba nibwe none se sorry gatoye ndabira Azare yarasigaje contrat y'umwaka umwe amahera yaguzwe n'imyaka yari aya nteri mu masakombi Azare ntiyari mu 28 yari mu 28 uko buya namba ari burya ibintu vyo kugura Azari nabonye hari barimo n'umugisha ushobora kuzana umukinyi atari bwavunike na rimwe akabiheye wawe ushobora no kuzana umukinyi azimvye ntagire ica kumarira cyo kimwe n'ushaka kuzana umukinyi wa gusa akakubera kimaze ariko je mbona first of all Barcelona ishobora kubugiye force makurondera umukinyi ameze nk'uyu bitari no muri plan sinibaza yuko no mu myaka no mu mezi abiri aheze bari biyumvira kuzogura umukinyi kuri rya post yabivuga ko imvune ya De Jong igihe kirekire ishobora kubitumye no kushwana n'ingene ya tromfye imvune yiwe navyo biravugwa ikindi erega Barcelona afise umukinyi hariya iprevoya ko hari icazo azobu igihe kiramvye uriya muhungu Marc Bernard kuzana ko rero uyu niyo gukinira sezima Mantarima gakukuriza aba mediateur Kasade kongera gakura uriya kongera gakura Mantarima mu myaka 2 iri imbere Imana niyicana Real Madrid I mean Barcelona izo bifise mu mediateur kuri iriya poste kuri honivu uravye potentiel asanzwe afise nigadeje uravye mu biharuro De Jong ari kumwe na Pedri twavuze kenshi ni mwiza donc ndavuga Pedri kumwe na De Jong ni mwiza gusumba Pedri kumwe na Casado canke na Bernard ikindi nkuko twagiye turabibwirwa rega abafana ba Barcelona musu ubwo gwa baramufise kubera ko nishobora kubwira abantu kugiye kurunda Ligue des Champions muri Mediane watakaje De Jong ari experimente kandi atuma na Pedri rimwe na rimwe abanda yakuba mwiza
ufise Bernard na Pedri dufate na Olmo canke na Firmino Lopez n'aba ba Casado uvuga ngo ugiye kurondera Ligue des Champions mu gihe ari equipe tuzifise trio muri Mediano mo ziteye ubwoba nka Paris Saint-Germain yego turiko turabona partnership ya João Neves n'umugabo witwa Vitinha turiko turabona karoro ko nuriya muhungu wandi turiko turabona karoro nk'ubu partnership mu mwaka weze uburyo yariryoje hagati ya Pavlovic kwa Bayern na Kimmich turiko turabona uburyo nko kwa Liverpool rega bitanse Gravenberch na Makaricelo bafite Sobosa imbere yabo barakwica rero na Barcelona ari uburyo igomba kumaintain urwo rugero bwa mbere akeneye abakijya experimente wabivuze neza na cyane ko bigaragara ko muri defense yaxe centrale bashobora kutazongera mu ndi mukinyi bagakenera umukinyi hagarara imbere yabo nka Rodri yatwaye vyose ashobora kuza akagira iryo jambo Rodri hari barashaka baze bakinisha bo basanzwe bafise iriya zoba ari uruhome muri Bessier mu kasera bamuta mu Sosthene ni mire imbere ya defense wowe ushaka kakina wenyine nko mu Sosthene birakunda ushatse ko kina nka double pivot birakunda ivyo ushaka byose muri Rodri mwiruka mutembereza umupira mugundagurana uriya Rodri baratomboje ahubwo ko n'igihe twabona Pedri avuyemo biyumba uriya ashaka kokipa na role ya Pedri miliyoni rero Rodri akaruhuka miliyoni Man City kirasaba kwa Barcelona zirijustifiye ku bwanyu bon zirijustifiye selon l'objectif na isoko ry'umupira w'amaguru rigeze kubera ko cyangwa bakarureba ndumva impamvu Barcelona yatanga nka Real yatanze ati kubera iki nk'ubu rero vyagiye biravugwa peut-être arimo kujya kujongera Chouameni manirance kumuva inyuma mugabo bigaragara ko mu mwaka weza atagikuba gicitse ni Chouameni ni Valverde ni Bellingham abo bandi bakagenda biyongera ko bardagurira sivyo umaze kuvisa ziriya irema zitatu ukaraba urugero n'imyaka bagifise abakinya bafise valeur marchande miliyoni zirenga 100 bujya kuongeramo umukinnyi nka Rodri ujisha ko intelligence yari kwa Madrid mfata ko intelligence yari n'umukinnyi bakeneye kugira ngo n'imiburiburi ba compact batsindagire inguvu bifuza ko bafise muri squad yabo mu gihe kwa Barcelona impamvu mva numva bo bikora hasi ejo nuko intelligence iriho De Jong nasubirwa na n'importe ikindi kandi De Jong buri naho yogaruka bigaragara ko communication hagati ya De Jong na Barcelona yaramaze gutosekara kandi sa fedeza biravugwa ko De Jong ashobora no kugaruka ava mu mvuna baje barondera uburyo asohoka muri leki kuko bivuga ko no munsi atamwana mwizuri hagati ya Flick na De Jong inyuma yuko muri seziheze hari zinga match yagiye ashaka kumukoresha kandi atoya avec physique mfise ndi kwijongera na mondial na equipe nationale ibaze nk'iryo jambo aho ni nkaho byaravuze kuri match aho ni nkaho bobwiye abantu ngo jewe focus yanje ni national kuruta mwebwe urumva ibyo ni ibintu bishobora kuguteranya n'umumenyereza akakorojeta sinivyo gusa rero ahembwa byinshi ku buryo ya Barcelona yari ifise aba escrow baba commissionaire badirinze diri tabaho ku buryo nasa ntiwumvise rava pass ngene uyu muyobozi wa Manchester ningena akunda amafaranga yababwiye ati nibyo mwaguze umukinyi mwiza nka Casemiro ako ku myaka yararimo mwamuguze menshi barabakoze mu mufuko uyu muhungu rero stogiye kura bico yatanze ahubwo maniyu yaragitanze ahubwo maniyu yarihemuke ko yari vice version nziza ya Casemiro ifare tout simplement ko bagira iyo consistency mu byo batanga kuko nk'ubu yo bari kuronka version ya Manchester ku rugero batwetse nko muri phase retour kuri Karike bakarugera n'imiburi muri saison zibiri bafise uri ya Casemiro qui est capable de contribuer urabi nkino zose Manchester bari kuri pressure kurondera igitsindo Casemiro ari mu bari kuri pressure ko bakirondera bakanagitsinda gusa mu mataka hageze ukidefanda rimwo hageze ko organiza arimwo erega ubonye progression y'umwana muto nka Kobe Maino nyuma yuko umugabo yitwa Karika afashe equipe byaratumye umwana agarukana confiance ya Karika